Mwarimumenyekana yandi agiye kuzoboneka kumbure n'intango siherezo uko biri kose rero reka tangure uno mugigwa tubikora cyacu nyezina twerekeza neza na neza hariya muri SETV cyangwa ACTV turaza kuha akanya atekani gose wahise kwigaha mugabo kandi twacatumbera tudatevye umujyi wisahira cyatumbera kwa muri parti yindi ya Isaac TV kugira nabo bashikirije neza na neza kuko nyezira mwamenya cyo no gushikana ku mugaragaro kwereka uburundi isi n'amakungu Burundi amakungu n'isi yose ko Isaac TV shize mu ngiro ivyo bari bemeranije na TV rero ibindi turabandanya tukugira tuzako mugabo kandi harimo abateur cyangwa se abantu bakinye muri Mareresi turaza kugira umwanya wo kumenya ibihe byiza babayemo n'ibigoye n'ibyoroshe hanyuma turaza kugira kwerekana external zino film cyangwa zino série mukanya gatoyi hama abamenyesha makuru rero nabo baraza kugico bashikirize inyuma y'amakommentaire yabaye bite bahari abamisha bakorera umwanya wanyu uzobugeze kandi tumbere hariya muri ACTV tuhe muri nanta exclusive kugira ngo ashikiriza akajambo cyangwa ijambo hama tubandanye tudatevisi ndabona ko ubuhinga bworoshe ntiduhanahana harimo no kwirinda corona umwe savuga kuri mikoyi turi mu panoramike bagenzi icyo gituma asante sana mungomera amashi urakoze cyane Neva ijambo mushobora Neva Nova Yesu Kristo reka mbanze nshimire umuntu wese kumbure yashimiye umunsi kwicarana natwe cyangwa se kwifatikanya natwe nitwa DMC umwe mu bakozi ba STV cyangwa ACTV STV niko twashimye ko twocita tubikishije nyamahanga icyongereza intumbero nyezina yatumye umunsi duhurira hamwe cyangwa se twipfuza kwicarana namwe icambere nuko uko turi ngaha turafise umuntu yaserukiye umuvyeyi wacu ni kuvuga ko yicaye ngaha nk'umuvyeyi wacu umuvyeyi wacu ariyo yatumye no munsi igikorwa tugiye kurabira hamwe twese no kuzokurikirana mu kiringo kitari gitoya ariyo yatumye ahanini kigiye kuja habona ariyo ndiyo kubwa Alexis Papa STV ujya muntu mubona hariya ku ruhande yitwa Johnson niwe ahagarara mu kiringo ciwe aha yicaye aho ni CEO wa STV abayicaye ngaho reka tuna shimire aba staff yose ya STV harimo aba editor aba journalist bose muri rusange cyangwa se abayotiberi nkuko maze imisi ndavyumva bari mu batumye kumbure ibikorwa byose bicamwo mu vyumviro no mu bindi bintu intumbero yacu nyezina twashatse nk'umuvyeyi akunda igihugu camwibarutse akunda ugwaruka akunda abana b'igihugu cy'u Burundi yari yumviriye ko yohuza abantu babiri cyangwa n'abandi biciye mu bikorwa biciye muri za nguvu za buri imwe akoresha kugira duteze imbere twese igihugu cyacu niho yiyumvira ko twokorana na Isaac TV ivyumviro biraja hamwe
Isaac aravuga ati turashobora gukorana ndabicishije muri ubu buryo ari bwo buryo yahishimye gucisha mu bintu navuga by'ireresi ari nayo agiye gutwereka mu mwanya w'imbere. Intumbero yariyo kimwe cyaramaze gukorwa nubwo bitagiye ahabona, ni kuvuga ko nimba hari amasezerano yarabaye ibikorwa nabyo byarakozwe, ariko uyu munsi ni umunsi wo kubishyira ahabona. Byinshi n'ibyo ibindi baza kubyuvugira, ariko nibaza ko umwanya mwiza ni wa nyakubahwa Johnson ariwe yicaye nka CEO wa STV kuri uno mwanya ngaha. Twebwe nka staff ya STV nibaza ko ariwe aturongoye cyangwa se adutwara. Ijambo ni gwiwe. Kanya ni gwiwe Ego Johnson ugere ku muri STV imbere y'amategeko kumuri cy'ibyanisha no muri kino twageze na tuno munsi bari berekezo kuri iwabo. Ndabaramukije mwese, ndanezerewe cyane kuba nababonye. Numunsi ukomeye cyane, umunsi uri hejuru, umunsi novuga uti nezerewe kuba ngeze hano. Nkuko handi yabivuze, naje mu gishingo cya ndiho kubayo Alex. Byabaye ngombwa ko ndahagera bivanye nuko atari hafi yiwe. Twagiraniye amasezerano na Isaac, arambwira uti uko biri kose itariki naka n'amasaha naka urashobora kuzoza kuraba kumbure ico twavuganye canke twasezeranye uko nagikoze ko nakigenjeje. Rero nibaza yuko nkuserukiye Alex kuri uno mwanya sinovuga byinshi cyane, ahubwo ndindiriye kugira ngo ndabe ico twavuganye ko cagiye mu ngiro nuko cyakozwe. Murakoze cyane, nibaza ko byinshi tuza kubivugana cyane. Akunda gukora ntakunda kuvuga, oya akoresha ibikorwa imbere. Gatume hariye ku rundi ruhande rugira kabiri kwa Isaac TV, hariya turi kumwe na Isaac agirira aho cyadushikije na cyane kumengo niwo mutima wa kino gikorwa haba mu ntango nuno munsi nyene. Reka nayo guverinoma y'ino munsi murakoze cyane. Kubera dukora muri ubu gace tubimenye. Okay. Ndabaramukije. Bwa mbere reka maze gushimira Imana yadufashije kuba turi ngaho no munsi, ariko kandi nkaba ndashimiye mwese ku byubahiro byanyu amenyesha makuru mwatwitavye no munsi ngaha. Amenyesha makuru muri abantu bubahwa cyane ku isi yose. Amakamera ari ngaha ariko arakora ibindi bikorwa, ariko ku byubahiro byanyu mwatwizeye muratwitaba. Reka barashima kimwe mu bintu byanyoheye cyane, nabonye amwe mu televiziyo bivuga ko shobora kuba tutumvikana. Nayibonye Bujahid narayikoreye basha bamze ngo twavuye n'ibifunsi. Nabonye iyo Ndaha TV, iyo ngoye kuri Ndaho TV ariyo nyene ngaha STV. So ivyo byose rero muri rusangi ni kubishimira Imana, birerekana n'urukundo rudasanzwe dufitaniye hagati yacu. Ntarinze rero kurandira nuko aho ibintu bigeze, nuko cyangwa icyatuzanye ngaho no munsi byinshi sinari gushima kubivuga jewe, ariko urumva ndi obligé kubera usanzwe aserukiye Isaac TV no mu mpapuro ziwacu narashika. Ni mama wanje mvyara yagize akabazo kama déplacement n'amambutiage, kubera murabizi yuko antukari mu nzira niyaza ndibaza muraza kumubona nabaza kwenera kugira icyo bamubajije baza kukimubaza, ariko muri rusange nuko atarashika niwe ari kuvugana byinshi. Ariko reka tungire ko ngigwe ko mvuga yuko uno munsi twashimye kuza kwerekana ireresi yiwacu canke ireresi duheruka gukina, tumaze iminsi dukina. Kwanza kabisa kimwe mu bintu byanyoheye cyane nuko abantu bayirindiranye igishika. Twabibonye kuva tugisohora affiche, abantu barayakiriye n'amaboko yose. Iki ni réussite ya mbere. Ariko kandi ikindi kintu nuko hari n'amenyesha makuru bamwe Imana bahezagire bagiye barekana support yabo kuri iki gikorwa. Si ikintu cyoroshe kuko
benshi baravuga ati urya ninde urya okay ariko nukuri ku cyubahiro cyanyu bamwe baremeye kudusapotinga harimo n'aba bagisemwe kutwitaba ngaha. Iyi sinema twakinye mu kiringo cy'ukwezi kumwe kubura ko amezi make. Histoire yateguwe nanje ni sinema uravye neza irimo inyigisho zitandukanye ariko cyane cyane kugwaruka ariko kandi no ku bantu muri rusangi kuko ni sinema yerekana ineza hanyuma bikakugarukako ariko nibisiguye yuko twashaka kwerekana twashaka kwigisha abantu ati muzokora ineza oya gusa twashatse kwereka yuko abantu ari byiza yuko mu buzima tuza kuba makini. Isinema rero twagiye izohorica kuri Ace TV cyangwa Ace TV. Benshi ndazi barakangutse cyane baratangiye kumbaza ibibazo ati zakora tagukina amasinema mana yanje we n'uburi vyujamwo ariko for sure Jose ndi mukinyi w'amasinema ndazi murabizi ariko mu gihe ubuzima butwoblije ko tubikora turabikora ariko si ubuzima gusa nuko twabyisanzemo niyo mpano twasanze tuyifise. Nibitangaje hari abamenyesha makuru batandukanye ku isi usanga bafise impano mweniza ariko bagasanga bakora n'ibindi hari n'abaririmbyi b'abajournaliste hari n'abandi batandukanye. Rero ireresi novuga yuko ni series ishobora kuba ari nka episode 1 ariko ishobora kuzogira episode ya kabiri. Hama mu gucagagura cyane nuko bimwe mu byo twumvikanye na STV cyangwa Ace TV wanashima ngigwe ko ndana bashimira nabo nyene kutwiyumvira kuko mwe wese aba yifuza kumva yuko atera imbere. Turashobora kuvuga tugira amahoro iterambere na cyane cyane nireresi ngaye wacu Burundi nikomera amashimwe se mwashise hano. Kuri filime yacu tugira twerekane ngaha novuga yuko 98% kwijana ibintu byose byagenze neza. Nubwo abarundi bayamaze bati nta vyera ngo de harabayeho utuntu tumwe tutu insolite mugabo ataco dufashe aho dovugana cyane nko mu acteur principal wenyene yavyivugiye avuga bati ati jewe gukina filme ntabwo ari ivy'iwanje mugabo iyo bishitse ati turabikora. Navuga yuko twaragerageye kumushyira ku murongo kugira ngo dushobore gukora igikorwa kimeze neza. Ntaca nongera kandi nkura ko nk'umujyi w'Igisahira ndamushimira kuko yaragerageje kumvirizana cyane ivyo turiko turamwereka kuko nimumubone ngaho ari mu bantu bakunda gutwenga cyane abantu bakunda gutwenga bo bashobora kugira action ubonye n'agaca twenga usanga rero hari ibintu bimwe tuko turava muri mood akorewe je no gahanka 2% bisubira yuko 98% kwijana ibintu byose byagenze neza cyane. Hanyuma rero nta byinshi mfise byo kuvuga kuko byinshi babivuze. Filme twateguye ni filme nziza cyane rwose aho novuga kuco muza kubona ngaha novuga uko nakantu gatoya cyane nakantu gatoya twamenye buriya byinshi byiza twaravyibikiye ari nayo mpamvu dusaba uwo wese yashitse hano agerageze guhimiriza abantu bose kugira ngo baze kurorera ino filme. Je ndizeye yuko benshi bazogira ico bunguse na cyane kuri ino filme. Hama tugira amahoro murakoze cyane kwizina naho nubwo ntavuze izina jewe banyita niyo nkuru Ali abasanzwe bafise TV online yitwa Ashali TV akaba ari na maison de production yahinyanyuye ino filme tugiye gushira ahabona itariki 29 za kuno kwezi nyene ku munsi wa kabiri. Nivyo novuga hama murakoze cyane.
subiramo ni maison de production yitwa Ashali TV. Asharis Ashali. ASHLLY. Yes. Okay. Abatumvise abakiri bato bavyuse kundushi. Imana ishimwe. Techniquement, voilà, je présume que Isaac TV. Oh.